Que le Seigneur soit loué. umwami ahimbazwe ashimirwe kubwo amahirwe dusubiye kuronka yo kuba hano ngo dusenge twumve ukundi gusha ijambo ry'Imana tunyengeterwe n'amabanga y'Imana Nous occuper de ce que Dieu twitwararike ivyo Imana a révélé, yahishuye en être saisi, mbere bidufate être plongé dans tout twibire cela muri ivyo vyose au point ku buryo de ne plus être vu. tutosubira kuboneka ariko Soit vu, umwami qui aba ari nous a waboneke appelés, we yaduhamagaye qui a pris soin de nous uwatwitwararitse avec miséricorde. Nous kubw'imbabazi l'avons entendu ici. turamaze dans la parole kuvyumva de Dieu. hano mu ijambo ry'intangamarara Du Seigneur gutinya et umwami sagesse. nibwo bwenge niyo ntango Ce n'est pas y'ubwenge encore la fin. ariko ntiba ari impera ni intango C'est là que cela commence. aho niho Et bitangurira là où la crainte kandi de Dieu ahari ugutinya ne Imana commence pas du tout, cela ne aho commence bidatangurira gutinya Imana ntango iri Là, hari nous avons une imagination aho rero pieuse. ni ibintu by'ibishushanyo Imaginations twibwira religieuse, twiha by'idini byo kubaha Imana naho gusa nivyo n'ahantu honyene hari ugutinya Imana niho honyene haba intango Dieu commence niho Imana itangura natwe ni plutôt si imbere yaho si n'inyuma yaho kandi tubayeho mu gihe où la crainte de Dieu aho doit gutinya Imana être écrite itegerezwa en majuscule, kwandikwa mais elle mu ne ndome se nkuru trouve toujours pas. ariko Les hommes ont perdu la crainte abantu baratayikaje ugutinya imbere y'Imana no gutinya ijambo ry'Imana no gutinya ingingo z'Imana no gutinya ibikorwa by'Imana imbere ya gutinya ibintu byose barakurikira inzira zabo bwite bakibwira bati aho rero bariko barahagaze imbere y'Imana ese ngere twe dufise amashimwe y'umwami kuba turi amasigarira turi abantu qui n'ont pas une haute opinion de badafise ibyiyumviro byo hejuru ku bwabo ariko bimatanya n'umwami n'ibyo bafise byose muri bo bakizigira ubuntu bwiwe aho rero niho tuza gukora igikorane c'uno muhingamo turaza kwinjira kumbure mu masengesho murazi inyene bimeze umuntu arashobora kumva ijambo ry'Imana inshuro nyinshi agomba kiretse gusa yuko ne soit repassé dans nos cœurs, tubishyira mu mitima yacu hama tukabigumya mu kwizera no gusenga ubundi bwo twaba turi abantu bumva hanyuma bagaca bibagira ijambo ry'Imana rigomba kuguma mu mitima ntirigomba kumvikana gusa ngo turyumve aho twaba tumeze nk'abantu biraba mu cirore hanyuma ntibabe bakimenya ingene basa ni rero kubw'ubusa twaba twumvise amajambo y'Imana umunsi w'umwami abantu benshi baramumenye baramwumvise baramubonye mw'ibarabara niho bari igihe yoza abanyamibembe igihe yaha impumyi ukubona igihe yazura abapfuye bari bamuzi mu mubiri ariko ntibigeze bamumenya mu bumana bwiwe mu byo yari afise byo gukora ariko baciye iruhande yiwe isi uko niko tubisoma ntiyemeye abantu bose bazana ijambo ry'Imana bari ibitwazi b'ijambo ry'Imana yego n'igihe umwami wenyine ubwiwe yaza haranditswe ngo yaje mu biwe abiwe ntibamwakiriye ariko abo bose bamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana
C'est un fait divin. ni igikorwa Le c'imana Seigneur Umwami n'est pas venu ntiyaje pour nous donner une kugira ngo apparence, aduhe ishusho y'inyuma yo kubaha imana cyangwa ishusho y'ikidini yo kwicisha bugufi mu bw'inyuma, ariko yaje kugira ngo aduhe urukundo, aduhe ubugingo budashira, abiduhe bisesekaye ubuzima bw'Imana. Yaje kugira ngo twe atugire abana b'Imana. Turaza kuvuga ku majambo make uno munsi. Dutangure n'ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice 8. Imirongo yo mu byanditswe byera tumenyereye, ariko nubwo biruko turazi neza yuko Imana iza kuvugana natwe muri iyo mirongo. Umurongo wa 37. Yohana 8 umurongo wa 37. Ndazi ko muri urubyaro rwa Aburahamu, yamara murondera ingene mwonyica, kuko ijambo ryanje ritagira ikibanza muri mwebwe. Duhagarare hano kuri kino cigwa kuri uno murongo mu mbabare. Ndazi neza Yohana 8:37. Ndazi ko muri urubyaro rwa Aburahamu, yamara murondera ingene mwonyica, kuko ijambo ryanje ritagira ikibanza muri mwebwe. Ni kimwe mu bintu bibabaje ibyo umwami wenyine ubwiwe yashoboye gukora. Aburahamu n'urubyaro rwiwe, umuntu afise umutima nk'uko Imana igomba, uwo Imana yashoboye gukorana nawe isezerano, uwo yabwiye ngo muri wowe niho hazohabwa umugisha amoko yose yo ku isi. Imana yeretse Aburahamu, Isaka na Yakobo, yari yashizeho isezerano, ibaha ikora isezerano, ibahishurira umugambi wayo. Mbere yiswe Imana ya Aburahamu, Isaka, Imana ya Yakobo. Ndamaze kubivuga rimwe na rimwe, Imana yigeze yitwa Imana y'Abadagi, Imana y'Abanyamerika, Imana y'Abasoviete, ariko yiswe Imana ya Isirayeli. Imana ya Isirayeli. Amen. Kubera iki? Kubera Imana yatanguranye umugambi w'agakiza na Aburahamu, iha amasezerano, irayasohoza, ishyiraho isezerano, iba yo kwizigirwa, yihishurira ba bandi abo yari ifitaniye nabo inzira. Nk'uko tumaze kubivuga, yakoze inkuru z'agakiza imbere y'igihe. Igituma Imana yashaka hano, igituma bagomba kwica umwami, ngo ni ukubera ijambo ryanje ritaronka icicaro muri mwebwe. Umuntu yuzuye imigenzo n'isobanuro n'ibintu bidahuye n'amajambo y'Imana ntazogira ikibanza ashira mu ijambo bwaryo. Mwami wacu yarahagaze imbere y'abantu kiriya gihe, imbere y'abanditsi b'abanyabwenge, aravuga ati, mwatituye ijambo ry'Imana kubwo imigenzo yanyu. Ijambo ry'Imana ubwa mbere rigomba gutiturwa imbere y'uko umuntu azana ibintu byiwe nk'uko ari iby'igiciro, ariko ahantu aho ibintu byose bya kimuntu bitituwe, aho rero niho ijambo ry'Imana rishobora kwerekanwa, rikakirwa nk'ikintu c'agaciro,
nk'ijambo toute sa vigueur comme rifise étant ububasha bwaryo bwose nk'ikintu ntakuka nk'ikintu c'umuhate. et c'est à ces Ni personnes kuri abo bantu rero abo nibo dans ce temps. tugomba kubamo muri Des kino gens gihe, abantu chez qui toutes abo les traditions, imigenzo yose toutes les coutumes imigenzo qui ont yose pris place I- sont mises de côté yashyizwe ku ruhande aho ijambo pourrait être rizoshobora gushigwa ukundi gusha mu kibanza cyiza mu mitima yacu, dans notre vie, mu buzima bwacu, dans l'église, mu ishengero, dans chaque domaine, mu kintu comme cyose Dieu nk'uko l'avait Imana prévu yari yarabigenye et yarabiteguye envisagé nk'uko yari yarabiteguye igihe lorsqu'il a donné sa yatanga parole. ijambo ryayo. Ensuite, Hanyuma dans la lettre mu aux cete Éphésiens, c'Abaefeso lisons brièvement dusome buryo buciye bugufi le verset 2 umurongo wa kabiri du chapitre mu 3. gice ca gatatu. Éphésiens chapitre 3 verset 2. Abaefeso gatatu umurongo wa Vous avez kabiri. sans doute entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été conférée pour vous. Namba mwarumvise ububwiriza bwa buntu bw'Imana nahawe M'a été révélé kuba comme je l'ai burira écrit. yuko mu guhishurirwa natiwe ibanga nk'uko nabanje kwandika mu majambo make. Murongo wa kane. Par là, vous pouvez Namwe reconnaître, nimwayasoma si vous muzoshobora kubona ingene l'intimité nzi ibanga rya avec le Kristo. mystère du Christ. Amen. Verset 5. Murongo wa gatanu. Qui dans les Ibyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mwemu. Gushika ngaha muri ino mirongo ya Bibiliya hano nibijanye n'iciyumviro kububwiriza bw'ubuntu bw'Imana. Ninde yoshobora kugabura neza ubuntu bw'Imana? Ninde yobibwiriza neza? Ninde yoshobora kubitanga ibijanye n'ivyo abakiriye ubuntu bw'Imana? Paulo nk'umuntu w'Imana yahamagawe, yashizwe mu gikorwa, yarazi neza ico ajejwe imbere y'Imana kandi yararindira yuko abizera nabo boshobora kumva uwo muhamagaro w'Imana, iryo bango ry'Imana, uko gutumwa n'Imana. Ico kintu yarajejwe, yari yarahawe. Nico gituma yandika hano ngo mwaramaze kumva havugwa ivy'ububwiriza bwa buntu bw'Imana. Bakundwa, nitwagereranya muri kino gihe ubukozi bwa mwene data Branham tukabwiranya n'ubwa Paulo, ntitubikora kubwo ukwikakisha, ntitubikora kugira ngo duhe agaciro umuntu mu buryo budasanzwe, ariko turabikora mu kubaha dutinya Imana, tuzi neza yuko umwami yafashe ingingo kandi ko yimanukiye muri kino gihe, muri iki gihe nyene, muri ya nkingi nyene y'umuriro, y'inkingi y'igicu, bya bintu nyene byarakoretse, ariko ntiduhagarara ngaho. Oya, ariko rya jambo nyene naryo ryaratangajwe. Mwovuga kumbure muti byari bimeze neza. Ikintu ca mbere ico tugomba gutahura ni uko inyigisho yose ya Bibiliya nk'uko byari biri ku ntango igomba gusubira kubaho ku mpera, kandi twizera n'umutima wacu wose yuko bikenewe cyane yuko ibintu byose, abantu bose baguma mu mbibe mu ijambo ry'Imana kugira ngo bashobore kuguma mu Mana. Nta muntu n'umwe yoguma mu Mana kiretse agumye mu mbibe z'ijambo ry'Imana.
umurongo w'indwi ngo nimwaguma muri jewe Yohana 15 ngo ijambo ryanjye nijyaguma muri mwebwe nibyo umwami wacu avuga mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 15 ijambo ntirishobora gutandukanywa n'umwami ariko bigize ikintu kimwe. Nicyo gituma twizera yuko Imana ari Imana y'ijambo ryayo, kandi nimba kumbure mu buryo bw'ibihe tuboneka nk'uko tutakiri mu ihiganwa, oya ntituri mu ihiganwa cyane cyane n'abantu n'ibyo bariko barakora. Oya, Imana yadushize mu murongo wo guhiganwa mu by'Imana, si mu guhiganwa n'isobanuro iyi n'iriya cyangwa uburongozi ubu na buriya, ariko ni ukuguma ibyo Imana ubwayo yaduhaye kugira ngo dushikame mu ijambo ryayo, kugira ngo dushobore kandi kurindira, kugira ngo dushobore kwihangana, kuko haranditswe gutyo ngo murakeneye ukwihangana kugira ngo mumaze gukora iby'Imana igomba muronke ibyo mwasezeraniwe. Abaheburayo 10:36. Uko kwihangana gushikaho ibihe by'Imana n'isaha y'Imana idodora. Pawulo yarashobora kwandika mu gihe ciwe ati, Abaefeso 3 ngo mwarumvise havugwa iby'ububwiriza bw'ubuntu bw'Imana nahawe ku bwanyu, atari kubwiwe atari kubw'ubwiza bwiwe, cyangwa ngo ashobore kuvuga ati ibi iya nabibayemo. Oya, ubukozi bwose ibango ryose, ikintu cyose Imana ihaye ishengero ntigiha umuntu kubwiwe, ariko igiha kubwo ukubaka ishengero. Rero umurongo wa 2, namba mwarumvise ububwiriza bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira, yuko mu guhishurirwa natiwe ibanga, kuko nabanje kwandika ku majambo make. Duhagarare gato kuri ano majambo guhishurirwa. Uno munsi turumva ano majambo inshuro nyinshi. Nimunyemerere ndabivuge mu buryo bufoboye. Uguhishurirwa kose kuza kuvuye ku Mana kuzokorwa bivuye kuri mwemu n'ijambo ry'Imana. Nta na rimwe umuntu yovuga ngo narose guhishurirwa na mwemu. Birashobora kuba kandi iyi mwemu n'iyindi mwemu, ariko ikibazo n'inyishu ni ibi bikurikira. Uguhishurwa kose kw'Imana by'ukuri kuza kuvuye kuri mwemu w'Imana gutegerezwa kuzoza kuvuye mu ijambo ry'Imana, kandi kuzorongora ukundi gusha mu ijambo ry'Imana. Ikintu ciza ni uko hatazosubira kubaho umurongo umwe gusa wa Bibiliya umuntu azoshobora kugoreka mu uko yigombeye mu mpande zose, ariko nk'umurongo k'urunyuzi rutukura bizogaragara mu byanditswe vyera. Ntituzokenera kugira umurongo umwe gusa, ariko tuzogira imirongo myinshi cyane yo muri Bibiliya. Daba ingene Imana yabaye yo kwizigirwa. Mbega ntiyamenye impera imbere yuko haba intango? Mbega ntitwavuze neza mu ijambo ry'Imana ibizobaho mu minsi ya nyuma?
hanyuma aca aratanga Le dernier est rero dans le mu premier gice chapitre ca de nyuma l'Apocalypse. igice ca mbere mu byashiwe Yohana Exhortation atanga ino mpanuro à écrire ce qui a été yanditswe dit. ngo andika Cet ibyavuzwe avertissement à uku écrire kugabishwa ce qui a été dit. kwaratanzwe ngo ibyavuzwe N'a pas ibitavuzwe écrit, ibitanditswe ntibizokwigera nk'uko tubizi biba mu ijambo ry'Imana kandi ntibizokwigera biba mu butumwa bwiza. où et comment Ni hehe canke ni gute havuka amadidane muri ino dans le misi? fait Ni muko abantu bemeza yuko Imana yabahishuriye iki ou cela. canke kiriya Et pour que la chose kugira ngo reçoive ikintu encore gisubire une kuronka étiquette religieuse, il faut alors izina utiliser ry'idini les termes rero bakoresha contextuels. amazina ngo imituragarondwi. Bien-aimés, Bakundwa croyez-le nimubyizere rimwe burundu tout ce que ikintu Dieu cose Imana yashaka kubwira ishengero mugeni est mis par écrit byaranditswe birahishurwa n'ubukozi bwa nyuma ubwo bwa mwene data Branham. Ikintu cose kigenda hakurya mushobore kucibagira kuko ico ntikivuye kuri rya soko nyene, ni isobanuro nibyo bongerako kandi ibintu byose biri muri ivyo ariko si ijambo ry'inkomoko ry'Imana. Umwami Yesu yabwiye kiriya gihe yavuze ati ntimunyumva kuko ijambo ryanje ntirigira ikibanza muri mwebwe. Abantu abo mu misi yacu batareka ijambo ry'Imana ngo ribinjiremo, uko niko batanga ibimenyamenya yuko bamize isobanuro kandi ko zibuzuye, nta kindi kintu na kimwe kigifise kibanza. Kumbure umuntu yovuga ati ibyo biraba abanyamadini. Oya sivyo, ibi biraba abantu bose, ntaco bitwaye uwo ari we wese. Iyo bisohoje, umuntu wese yakira muri we ibindi bintu kiretse ijambo ryera ry'Imana rirobanuye, umunsi umwe hazoshika aho mu buryo atazoshobora kwemera ijambo ry'Imana, kuko ibintu byose biri muri we bizoba byahungabanije ubufatane n'ijambo ry'Imana. Dutegerezwa kugira ubumwe budacika n'Imana. Nitwabigira tuzaba dufise ubumwe hamwe n'ijambo ry'iwe. Aho rero niho Imana ishobora kubandananya natwe. Ndiko ndibaza ko inyuma ya byose y'uku kugenda no kugaruka, Imana izotugirira ubuntu, izodushikamika mu ijambo ryayo ku buryo ata muntu n'umwe yoshobora gusubira kutunyiganyiza, ata muyaga n'umwe uzoshobora, imiyaga y'isobanuro zizodushikira kuri iki na kiriya, hanyuma iyaba yodushikira ntizoshobora kudutwara. Tuzoguma mu by'ukuri dushikamye kandi dushingiye mu ijambo ry'Imana. Amen. Turafise kandi ijambo rimeze nk'uko ryanditswe mu gice c'Abakolosayi. Ndagomba kuraba, twabisomye mu Baefeso, yego Abikolosayi igice ca mbere. Abikolosayi igice ca mbere umurongo wa 24, umurongo wa 24. Noneho nezerewe amagorwa yanje yo ku bwanyu, kandi ibyasigaye ku marushwa ya Kristo nanje ndabishitsa mu mubiri wanje kubw'umubiri wiwe,
niwo shengero. l'Église. Verset Amen. 25. Murongo wa 25. Donc je suis devenu le serviteur. Iryo nacikiye umukozi nk'uko nahawe n'Imana ububwiriza bwo kugaburira mwebwe kugira ngo nkwize ijambo ry'Imana, afin de transmettre parfaitement la parole de Dieu. Amen. Arrêtons-nous un instant. Reka duhagarare gato kuri kino cyumviro. Encore ici, hano kandi ububwirizwa nk'umugabuzi, nk'umuzezwa inzu, ibango yahawe n'Imana ku bwanyu, atari ku bwiwe ariko kubwo kubaka ishengero. Pawulo nk'umuntu w'Imana yari yidegemvya mu mitegekere yose cyangwa ngo abe umuntu afise ukuri. Mbega yaragomba kuja guhiganwa, yaragomba kuvuga ibyiwe, yaragomba kwivugira? Oya, yafata icitegererezo kubw'ibango ry'Imana n'umuhamagaro n'ibango ry'ubugabuzi, ry'ububwiriza iry'Imana yari yamujeje kugira ngo yubake ishengero nk'umubwiriza w'ishengero. Umuntu wese w'Imana yagenwe n'Umwami, yashizweho n'Umwami, azogira ku mutima ikintu ciza ku ishengero mu buryo bw'intakuka. Azoba ari muri ibintu nka kujya kwa Aroni n'abandi bose. Avec les 12 tribus était en effet sur son cœur. Pectorale n'imiryango 12 yama iri ku mutima wiwe igihe cyose yinjira mu nzu y'Imana. Kw'iyo pectorale hariho amabuye 12, kandi ayo mabuye 12 yerekana imiryango 12. Yabitwara ku mutima wiwe kugira ngo akore ibango ry'ubuvugabutumwa, atari kugira ngo azane imitegekere cyangwa yerekane ko ari wafise ukuri, ngo azi byinshi cyangwa azi byiza gusa. Oya, yagomba gutangaza ijambo ry'Imana kugira ngo Imana imenyekane mu gaciro kayo gahambaye. Paulo arandika hano kugira ngo akwiragize neza ijambo ry'Imana, atari igice, ariko kugira ngo mu buryo bwuzuye atangaza ijambo ry'Imana, ntihagire ijambo ry'Imana rinabura, ariko ibintu byose ku byigwa byose bibe mu buryo bwuzuye bitanzwe. Ibi nabyo mu buryo bw'agahore, kugira ngo ishengero naryo ubwaryo rizanywe mu kuba gahore, ni ukuvuga mu gutanga ijambo ry'Imana mu buryo bw'agahore. Si ibyo none, si bijanye n'ibyo muri no minsi. Ishengero ritegerezwa gushikira ukuba gahore. Ukugarurirwa si gusa iby'amajambo, bitegerezwa kugaragara mu buryo bw'ibikorwa. Imana yaraduhindukiriye, yatusubiye kuturabira mu nyonga zayo. Ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye ryarahawe abo bose bategerezwa kuba mu gahore muri Kristo, kugira ngo bashobore kuba bazotwagwa kuja guhura nawe. Ni bijanye n'ivyo rero ubuye kumbure benshi bazokwibaza niba kubera iki tutiremera ikirere hano mu buryo tubishaka. Nimba natahuye neza ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ni imbuto y'Imana yashizwe muri twebwe. Nimba naratahuye neza, urwo rubuto rw'Imana rurimwo akabuto k'ubuzima bw'Imana. Amen. Kandi nimba naratahuye neza, muhemu w'Imana aza kuri urwo rubuto rw'Imana kugira ngo aruhe ubuzima bushasha. Nuko niko bimeze.
les émotions, si ibintu rero by'amarangamutima, si ibishi byo gushishimugwa, si ikirere canke ibinezaneza twebwe dushiraho. Oya, urubuto ntirwitwararika ibirukikije. Oya, murigo rufise akabuto k'ubuzima murigo. Niba Imana yari yitwararitse yuko urwo rubuto rw'Imana rushirwa muri twebwe, mbega ntizocunga ntizokwitwararika kubwo urwo rubuto rw'Imana ako kabuto kazosubira kuzana ubundi buzima? Ni iby'ukuri, ni icagezwe c'Imana, bizotanga ibintu byose kimwe cyose nk'uko urubuto rwayo rumeze. Nimba Pawulo hano yandika nk'umuntu w'Imana yuko yahawe n'Imana kubwo ishengero ubwo bukozi, ni ukuvuga kugira ngo akore ku buryo ijambo ry'Imana riba ritwawe neza mu buryo bw'agahore. Twaratahuye neza yuko ibyumviro byacu n'imigenzo yacu byatubera igitsitaza giteye ubwoba, byatubera igitsitaza. rimwe na rimwe ndibaza yuko umutsima wose urimwo aside, wa mwambiro wa kera nturaba wakuwemwo, umutsima urimwo aside. Ijambo ry'Imana rero rirasoza ngo umukate urimwo umwambiro muke wonona irobo ryose. N'Abikorino ba mbere 5:6. Tugomba gutabura yuko muri no minsi si igikorwa cy'igice, oya, ni ijambo ry'agahore ry'Imana niryo ritegerezwa gutwarwa rigatangwa kugira ngo ishengero rishobore kuba rishizwe muri uko kuba agahore kw'Imana. Hategerezwa kubaho igihe aho ibintu byose byakozwe mu buryo bw'igicuga bigomba gushikira uko kuba agahore. Nico gituma Pawulo yandika ngo igihe ukubagahore ibyuzuye bizoza, aho rero iby'igice bizoba biheze. Abikorino ba mbere 13:10. Nibyo twararenganye igihe ibintu byinshi byakozwe, ibintu by'igice gice. Yego turafite amashimwe kuri ibyo bikorwa byose by'igice gice, ariko dutegerezwa ubuyi kwitegura kugira ngo ntiturabe ibintu by'igice, ariko twitwararike ibyo agahore. Ijambo ry'Imana riragahore gatunganye, iby'Imana ikora byose ibikora bijanye n'ijambo ryayo, bihuye n'amajambo yayo. Abantu bose bashizweho by'ukuri n'Imana, nabo bakora ibintu byose bihuye n'ijambo ry'Imana, nk'uko tumaze kubishimika ko hano haranditswe kuri Nowa, Itanguriro rya mbere 6:22 ngo yakoze byose yabikoze nk'uko umwami yari yamutegetse. No muri Mose yakoze ibintu byose nk'uko yari yabimweretse ku musozi. No muri na Eliya nawe nyene yakoze ibintu byose nk'uko Imana umwami yari yabimubwiye. Pawulo nawe yashobora kuvuga cyo kimwe kiriya gihe. Turizera n'umutima wacu wose yuko umuhamagaro n'ubukozi bwa mwene data Branham bwari bukenewe, bwari nkenerwa kugira ngo atangaze, azane, atangarize ishengero ry'umwami ugusigwa ku maso kugira ngo muri no misi ya nyuma bahishurirwe ijambo kugomba kw'Imana, maze basohoke mu bintu by'igice binjire mu bintu bitunganye, kuvuga ijambo ry'Imana. Mwumvise mwene data Branham ahagarara imbere y'ikoraniro, hanyuma agakoresha impano, akavuga mu zindi ndimi, akavuga mu zindi ndimi cyangwa agasobanura. Yashobora kubikora, ariko yavuze ko yakoze iyo myimenyerezo n'Imana. Mwene data Branham ntiyari yarungitswe ngo agire imikino akinira abandi, yarungitswe ngo atange
mu buryo bwuzuye mu buryo butunganye ijambo ry'Imana. Nakoze rino tangazo rero ubu niba nakoze rino tangazo ubu singomba kwerekana yuko abantu bakoresha impano ari byo bigira. Oya, abakozi abavuga butumwa babikora baharuye barabikora nkana kugira ngo bereke abandi yuko batunganiye Imana. Mwene data Branham yigeze akenera na rimwe kubikora, ariko turabona yuko ubukozi bwiwe bwari butandukanye n'ubundi bukozi bwose. Mu by'ukuri umwe mu bavugabutumwa bahambaye yaje kuri we aramusaba ngo amushyire ku biganza kugira ngo nawe abe umuntu muzima. Aramubwira ati nanjye niwanyemera nkakurambika kw'ibiganza nanjye nubikwemerera. Bwari uburyo bwa kera bwo gukora ibintu byose ku buryo abantu bari bamenyereye imyaka myinshi. Imana ntiyarungitse umukozi wayo umuhanuzi kugira ngo agendere mu makanda yaheze y'abandi. Yamurungitse kugira ngo azane ijambo ibyo mu buryo butunganye kugira ngo ku mpera y'igihe cy'ubuntu ishengero rishobore guhamagarwa ngo risohoke ritazogendera mu makanda yaheze ariko mu nzira iboneka, mu nzira y'amakanda y'Imana. Amakanda y'Imana iminsi yose twama tuyasanga mu majambo y'Imana. Uno munsi ndafise amashimwe ku Mana ko mwene data Branham yagiriwe ubwo bwo kunesha ibyo byose kandi ntiyigeze na rimwe areka, ariko yagumye ari umwizigirwa kubw'umuhamagaro nk'uko twabisomye hano muri buno bukozi bw'ububwiriza bwo kugabura kugira ngo atange ijambo ry'Imana mu buryo butunganye. Yarazi ko rino jambo ritazosubira inyuma ubusa, ridakoze ritosubira ku Mana ubusa, ariko aho byashizwe mu mutima, aho byashizwe tweko n'umuco w'ukugororoka niho hasohoka, mbega niho rivomerwa na mpwemu w'Imana, rivomerwa na mpwemu w'Imana. Ubu rero nimwumve ibi biragenda kure ku murongo wa 26 muri Kolosayi. Niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe byose, ariko noneho ryahishuriwe abera bayo. Abikolosayi ba mbere igice murongo wa 26. Ubu rero reka tugende ku kindi kintu icyo twifuza gushimikako. Nibijanye hano ubwo iryo banga rimwe ryahishijwe mu Mana, iryo banga ryahishijwe mu Mana, ryahishuwe muri Kristo, ryagaragariye abera abahanuzi n'intumwa, hanyuma rishikirizwa ishengero kugira ngo tumurikirwe ku nama y'Imana. Ariko rero ubu ivyo birakoretse. Umviriza, mbega impera y'uko guhishurirwa igomba kuba iyahe? Indunduro ni iyahe y'uguhishurirwa ijambo? Murongo wa 27. Abo Imana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iribanga rivugwa mu banyamahanga, niryo Kristo ari muri mwebwe, ibyizigiro byo kuzoronka ubwiza. Murabona mbega ibyo ari byo? Ibi biva kuri Kristo bigatwara kuri Kristo. Iryo tunga kuvuga ngo nziki ndazi kiriya n'iki ndazi iki na kiriya ndazi n'ibindi kandi ndazi byinshi. Oya, suko bimeze.
siko bigenda hamwe n'Imana. Imana ntikeneye abantu bazi byose. Imana ikeneye abantu batashobora guharura kudondagura ibyo bazi, ibintu bazi byiza. Imana ikeneye abantu batahura ibyo ari byo. Ni ukuvuga yuko mu bugingo bwacu Kristo, ibanga, ubwiza bw'Imana ashobore wenyine ubwiwe kugaragara. Mbega ubumenyi bwacu bwo tumarira iki Kristo atamenyekanye mu gaciro kiwe muri wowe na jewe, atakiri ibyo afitiye uburenganzira muri wowe na jewe? Aho rero ubutumwa bw'Imana bwaba bwatangiwe ubusa. Oya, birahambaye cyane yuko tubimenye. Nibijanye nuko aba muri twebwe, akaba muri twebwe. Munyemerere mvuge mu ncamake ino 20, ni ukuvuga kugira ngo ijambo ry'Imana ribe ritangwe mu buryo butunganye. Hanyuma umurongo iryo tunga nuko Kristo ari muri mwebwe nk'ibyizigiro by'ubwiza, aho ijambo ry'Imana mu buryo butunganye byatanzwe mu bwoko bw'Imana. Ni ukuvuga aho byashikanywe, niho Imana ifise amahirwe kubw'ijambo ryayo yo gushosoza igituma yararungitse ijambo ryayo. None haba hasigaye iki ubwa nyuma? Kristo muri twebwe acacika ibyizigiro by'ubwiza. Kristo ibanga ry'Imana ryahishuwe. Ibi navyo mbere hano ubufatane iri jambo biranditswe murongo wa 27. Abo Imana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iribanga rivugwa mu banyamahanga, niryo Kristo ari mu bwenge, ibyizigiro byo kuzoronka ubwiza ni mu banyamahanga. Ubwo butunzi ni uko Kristo ari muri mwebwe nk'ibyizigiro by'ubwiza. Benshi baribwiye yuko bafise Kristo. Mbega bari bafise ijambo, barakiriye urubuto rw'Imana. Mbega boba barabohotse bakabohoka ku migenzo yose. Mbega ijambo ry'Imana robanuye ryarabibwiye muri bo kugira ngo hazovemo umusaruro w'Imana. Twarabivuze ko mu bihe byaheze habayeho uruvange mu buryo bwose, uruvange mu mpande zose, ariko ivyo bigomba guhagarara. Mwami wacu arashaka yuko ijambo ryiwe, gusa ijambo ryiwe rishobora kuba mu buryo bw'agahore ritangwe kugira ngo ubwoko bwayo buronke kuba gutungana. Rero kubwo gutungana k'ubwoko bwayo muri ino misi ya nyuma, nico gituma uguhishurwa gutunganye no kugomba kw'Imana byatanzwe kugira ngo ikintu gitunganye gisohokemwo mu ishengero. Turazi mwene data Branham yarabivuze mu buryo bwumvikana ngo mu Mana hagomba gusohokamwo Imana gusa, mu muntu nawe nyene hasohokamwo umuntu. Ikintu cyose kivyara nk'uko urubuto rwacu ruri. Nuko Imana yavuze ngo uyu niwe mwana wanje nkunda cyane, uno munsi namuvyaye. Byari iki? Imana yarihishuye kugira ngo tugume kuri iryo jambo. Niba ubu mu misi ya nyuma iri jambo ry'Imana ritegerezwa kuba gutangwa mu buryo butunganye, aho rero dutahure yuko Imana yahishuye ijambo ryayo mu buryo bw'agahore. Niba hariho amadidani ntibiri mu ijambo, biri muri wewe, kuko kubw'imigenzo n'imigenzo y'abakera. Ariko ahantu ibyo byose
byashoboye éliminer, kuvanwaho là, le Seigneur aho oyi umwami ndabyizera azoshobora mu buryo butunganye exécuter sa parole et sa volonté en gusohoza nous. ijambo Ça, ryayo c'est no kugomba dernier kwayo jour. muri twebwe muri ino minsi ya nyuma. Ikibazo mbega ijambo ritunganye ryotanga ikindi kintu gitandukanye kitari ikintu c'agahore mu bantu baryakiriye. La parole de Dieu ijambo ry'Imana peut-elle produire rirashobora autre chose que ce qui y est kuzana uwundi écrit musaruro comme semence bitandukanye nk'uko byanditswe nk'urubuto. Nta na rimwe, au grand jamais. nta na rimwe ntibizigera biba. La parole de Dieu, toute ijambo parole de ry'Imana Dieu est ijambo une ry'Imana semence. ryose Et ni dans la urubuto, mesure où cette kandi parole de Dieu est mu rugero déposée en ubwo temps, iryo une jambo semence dans le cœur des ribibwe mu croyants mitima sous la y'abizera forme d'une mu buryo promesse bw'isezerano divine. ry'Imana. Alors rien d'autre Aho rero nta ne n'ikindi peut kintu na sortir kimwe coshobora que gusarurwa ce que Dieu kiretse a annoncé ico par Imana sa parole yatangaje mu et ijambo qui est ryayo, déjà kandi présent kikaba en germe, kihari en temps nk'urubuto, que nk'akabuto kamera semence. nk'urubuto. Cela sortira. Ivyo bizosohoka, Et les fils bizogaragara. et les filles de Abahungu Dieu n'abakobwa b'Imana seront manifestés bazogaragara ku mpera temps y'igihe de grâce. c'ubuntu. Ce que nous serons n'a pas encore été ibyo manifesté. tuzoba ntibiragaragara, ariko Nous serons semblables. niya iseruka natwe lui. tuzosa nawe. Lui, We en tant que fils de Dieu, nk'umwana w'Imana engendré par l'Esprit, yabyawe na Mpwemu, la parole s'est faite chair. ijambo ryambaye Donc umubiri. nous aussi, natwe ubwacu nk'abahungu n'abakobwa b'Imana babyawe na Mpwemu, ijambo ry'isezerano ry'Imana ritegerezwa kuba riri muri twebwe kugira ngo ikintu runaka cy'Imana gishobore gusohokamo. je ne sais pas si cela est sinzi niba ibyo byaravuzwe mu buryo bwiza, ariko Mpwemu Yera arashobora kubigira ibirungurutse mu buryo hatazosigara muri twebwe ukutizerana guke canke ugukekeranya na guke. Faisons-nous confiance à Dieu. Twizigire Imana. Il y avait une promesse pour le Rédempteur. Hari isezerano kubw'umucunguzi ryarasohoye, hariho isezerano pour les racheter. kubw'abacunguwe naryo ritegerezwa gusohora. Et nous sommes au cœur de ce que Dieu turi fait hagati na hagati y'Imana ikirakora mu mpera z'ibihe. Au cœur de ce que le Seigneur hagati na hagati y'ibyo qui a Imana donné sa parole parfaite yatanze ijambo ryayo va lentement et sûrement biriko mettre en biragenda place buhoro buhoro de manière bija mu parfaite kibanza mu buryo ces choses. butunganye bikirashiraho ibyo bintu et les exécuter. izo bisohoza. Ndasubiye gusoma uno murongo wa 25. Annoncer iryo nacikiye umukozi nk'uko nahawe kugira ngo ntangaze ijambo ry'Imana, atari ibyiyumviro byanje canke imigenzo, ariko ntange ijambo ry'Imana mu buryo butunganye. nta kindi cifuzo mfise kiretse iki, yuko Imana muri ino misi ya nyuma ironka ibyo ifitiye uburenganzira mu buryo bw'uko ijambo ryayo by'ukuri rishobora mu by'ukuri rishobora kuzanwa mu buryo bw'agahore rigatangwa. Reka rero ndababwire ikintu, nta muntu n'umwe yarose ijambo ry'Imana aryizeye, yaryakiriye mu kwizera azogira icabura. nta n'umwe. mu by'ukuri hariho abantu biruka aha na hariya, bakumva na hariya, bakumva iki aha n'ikindi, hakaba hari ikindi gishasha aha, bakaca bagomba kucumva, bakibaza bati bafise amaba muri ico gihe. Oya, aho rero
amapine yose akavamo impemu, ikintu gishasha ntikibe kikihari, hakaba hari ikindi kintu gishasha. Bantu b'Imana, mwene data mushiki wanjye, dutegerezwa kugira isoni ku bintu byose bikorerwa n'abantu kubwo ubushukanyi bw'umwasi muri kino gihe. Twizere n'umutima wacu wose yuko Imana yahishuye ijambo ryayo ritunganye, rero ukugomba kwayo kwiwe gutunganye, kandi iyo Mana nyene iracunga amajambo yayo kugira ngo iyasoze mu buryo bw'agahore, hanyuma yagire ibifadika mu bayakiriye mu mitima yabo mu kwizera. Ikizovamo mu buryo rusange, kizova mu ijambo ry'Imana ritunganye, kizoba rero Kristo muri mwebwe, ibyizigiro by'ubwiza. Hano mbere haranditswe ku murongo wa 27, abo Imana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iri banga rivugwa mu banyamahanga, n'iryo Kristo ari muri mwebwe, ibyizigiro byo kuzoronka ubwiza. Ubwiza buva muri wa wundi yabuduha, buva mu Mana yacu. Mbega ubwo bwiza uno munsi, ubwiza bw'Imana tubona hehe uno munsi? Mbega ahantu hose ntihari bihari kuburana, inzankane, ugutandukana ibice. Ubwo bwiza buri hehe? Ariko Imana izoronka ishengero iryo ijambo ryayo ritunganye rizokumvikana, bakaryizera, aho ijambo rizosohora muri bo ico ryatumwe gukora. Aho rero umwuzuzo w'ubwiza bw'Imana uzogaragara hagati y'ubwoko bwiwe. Kizovamwo azoba ari Kristo muri mwebwe. Ubwo mwuzuzo w'Imana bizogaragara, kandi tukaba twabihawe. Iyo rero umuntu yakiriye umwuzuzo w'ibyo, birasesekara, ibyuzuye mu mutima. Aho rero umunwa ntuba wuzuye. Matayo 12:34. Umwami aduhezagire ku bw'aya majambo kugira ngo tuyafate mu kwizera, hanyuma twizigire Imana yacu kugira ngo isoze byose bw'ubuntu muri twebwe no muri abo bose babyizera n'umutima wabo wose, nk'uko yabisezeranye kandi nk'uko yabishizemwo, yabyitwararitse. Si twebwe, si ku bwacu, si twe twajejwe iryo banga. Oya, ni we nyene ubwiwe wacunguye ishengero ryiwe, ni we aryubaka, ni we ariheraheza, ni we azorishikana iwe mu bwiza. Ingene Imana yacu ari nziza, ingene ariyo kwizigirwa by'ukuri. Singomba kwiyitirira ikintu na kimwe, ariko ndagomba kuvuga icyumviro cyo mu mutima wanje. No kwifuje yuko ibyo Pawulo yari yifuje mu buryo bw'inyota, ibyo mwene data Branham yari kwifuje kubona, akabibonamo ku mpera y'iminsi nk'icamwa ca buno butumwa bw'Imana mu buryo bw'agahore, mu buryo butunganye kubw'ubuntu. Niwe kugira ngo uguhishurirwa gutunganye, gucungurwa gutunganye, ukubahoka gutunganye, agakiza gatunganye, umubatizo utunganye, urukundo rutunganye, inyigisho itunganye, ibyo byose kubw'ubuntu bw'Imana bwariho nk'ikintu cy'igice,
à l'état de pièces gihe détachées, aboutit à cette ubu no perfection. munsi biriko birashika mu kuba agahore mu gutungana kw'Imana. Ubu rero sindiko ndaba kuri jewe, ndaba ku mwami. Nimba turaba kuri we tuyiziyezere nivyo canke sivyo, nitwirabako twoshobora gucika intege, ariko nitwaraba ku mwami we kuri we, aho rero dufise intege. Nubwo twocika intege tugira ibyizigiro, ntihashimwe Imana kubwo ijambo ryayo, ijambo ry'Imana, urubuto ruri ngaho. Umwami azokwitwararika wenyine ubwiwe yuko urwo rubuto rumera rusohoka, hazobaho ibintu byinshi. Haleluya, ubwiza bw'Imana, ibintu byinshi umwami arabibereye Imana yacu. Bizoba ari umwuzuzo utunganye, nta kintu na kimwe kizoba kibuze. Ugusubizwa byuzuye byose, kugarirwa byose ibintu byatakaye. Mbega ntimubinezererewe? Mbega turi iki? Kugira ngo Imana ibe yaduhishura ijambo ryayo nko mu gihe cy'intumwa n'abahanuzi, nk'igihe cy'intumwa n'abahanuzi. Yahimbazwe, hashigwe hejuru izina ryiwe ryera. Amen. Levons-nous et prions. Turahaguruka dusenge. Père céleste, Data wo mu je ijuru, te remercie du fond du cœur. ndagushimiye mu bwina bwo mu mutima wanje kuba watuvugishije. Certes, Ni iby'ukuri, c'est une terre sainte, ni isi yera aho duhagaze, mais c'est ariko à cause de toi, ni ku parce bwawe, que tu es présent kubera dans ta uri maison. hano nk'uwera. Fidèle Seigneur, Mwizigirwa j'ai mwami, compris aujourd'hui natawe uno munsi pourquoi Paul igituma Pawulo disait ce yavuga qu'il disait ibyo yavuga, et pourquoi frère igituma Branham Branham agissait yakora comme il agissait. nk'uko yakora. Seigneur, Mwami, ces hommes abo bagabo étaient envoyés bari par toi batumwe et nawe, destinés bagenewe à faire gukora ce que tous les ibyo autres ne pouvaient abandi pas faire, bose batashobora gukora, parce qu'ils n'avaient pas kuko ntibari été désignés pour cela. baragenewe ibyo. Umwe wese yashobora gukoresha impano, umwe wese yarashobora gusohoza Un ministère. ibango, Mais tu ariko as confié wewe wajeje ijambo ryawe abo qui était spécialement mu buryo appelé bwiharije à wari wahamagariye cela, et ils ne se ibyo, sont pas kandi occupés ntibitwararitse gukora des dons. iby'impano. Nicyo gituma Pawulo yavuga Je parle en langue ati, plus ndavuga que mu vous ndimi tous. gusumba mwebwe mwese, Mais dans l'assemblée, ariko mu ikoraniro j'aime mieux dire des ndagomba paroles kuvuga d'instruction amajambo yo kwigisha et de connaissance no kumenya que plusieurs milliers de paroles gusumba amajambo menshi y'ibihumbi en langue. mu ndimi. Aujourd'hui, je No comprends. munsi ndatahura, Même frère Branham mbere na mwene data Branham n'a pas exercé une seule ntiyakoresheje fois n'igihe ce na don. kimwe iyo mpano. Seigneur, O sans le mwami, savoir, tu m'as conduit ntabizi de la même wandongoye manière. muri ubwo buryo nyene. Jamais je ne Nta me na suis rimwe présenté devant ton peuple. nigeze nje imbere y'abantu bawe ngo mbe ikintu Et bien que tu m'aies runaka, baptisé ariko d'esprit et de feu mwami en kiretse 1951 wambatije mu et que j'ai mpemu souvent utilisé no mu muriro mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo itanu na rimwe, pour te parler. kenshi nakoresheje iyo mpano ngo ndakubwire. Nagiye imbere y'abantu mfise ijambo ryawe. Mwami, Je te remercie. ndagushimiye, Je loue ton nom. ndahimbaza izina ryawe. C'est aussi la raison pour Nico laquelle gituma tu t'es adressé à moi, au Seigneur, wambariye nanje mwami, en m'appelant ukampamagara mon knecht, mon ngo serviteur. mukozi wanje. Seigneur, je te Mwami, remercie ndagushimiye de nous faire prendre kuba conscience waratumenyesheje des choses mu mutimanama bino bintu ku mpera y'ibihe, inconsciemment, ntabizi, voire sans que nous en soyons conscients. tutanabizi, tutanabifite Tu nous as déjà mu conduits mutima. Wamaze kuturungura, et guidés pas à pas. uturungura intambwe ku yindi. Seigneur, je te remercie. Mwami, ndagushimiye, Je veux ndashaka subsister devant toi kuguma imbere yawe mpagaze
le jour, umunsi dans ce jour-là, tu kuri uriya feras munsi avec tous uzokora ceux qui hamwe n'abo entendent bose la parole. bumvise ijambo. Seigneur, c'est une Mwami parole n'ijambo parfaite, yitunganye sans efforts personnels. ata muntu ashizemo inkomezi ziwe uzorishitsa kukududubiza Et la louange bw'ubwiza de n'amashimwe ton nom. y'izina ryawe. Nous te remercions Turagushimiye twese hamwe pour tout le travail kubw'igikorwa accompli cose en partie cakoretse c'igice muri iyi myaka yarangiye n'amajambo yose n'impano zose. Kangahe waduhezagiye mwami mwizigirwa, ndagushimiye mu by'ukuri. Dirige-nous maintenant uturongore rero ubu vers la perfection, ku kuba gahore pour que ta parole kugira ngo soit ijambo parfaitement ryawe mu buryo butunganye ritangwe rikwiragizwe mwami, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe coburamwo. Fais-nous comprendre dutahuze que ce n'est pas l'heure yuko atari igihe des choses apportées en partie. y'ibintu bizanwa by'igice gice. C'est l'heure de la ni igihe parole, c'ijambo, l'heure de la ni igihe vérité, c'ukuri, l'heure de la ni décision, igihe c'ingingo, l'heure de Dieu. ni igihe c'Imana kubw'ubwoko bwayo. Je te remercie, Ndagushimiye, je te loue et je ndaguhimbaza, t'adore, ndagusinga Seigneur, mwami Dieu mana tout-puissant, nyir'ububasha bwose, toi qui étais, wewe wamyeho, toi qui es, wewe uriho, toi qui viens, kandi wewe uje ton peuple ubwoko bwawe qui est faible, bw'intege nke et accueilli ta parole parfaite, twakiriye ta ijambo foi, ryawe mu que ta kwizera, parole ijambo divine ryawe ry'Imana et apporte la rigira ububasha, gloire rizana umwuzuzo w'ubwiza, et manifeste Jésus-Christ rigaragaze Yesu comme Kristo l'espérance de la gloire y'ivyizigiro vy'ubwiza muri twebwe twese et par nous tous. kandi ku bwacu twebwe Seigneur twese fidèle, mwami mwizigirwa. puisse-t-il être mis fin une fois pour toutes à toute haherahezwe rimwe burundu imigenzo yacu, imigenzo yacu, kugira ngo dushobore kwakira ijambo ryawe ryonyene, mpwemu wawe ashobore kuriha ubuzima. Mwami ndagushimiye, mudufate uduhezagire twese mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Urahari, uri hano, umwe wese arabizi muri kino cumba. Watuvugishije, ibi navyo twabitahuye. Mucunguzi mukundwa, udufate twese uduhezagire imbere yawe hamwe no kuba hano kwawe. Mwami mpwemu wawe yera ganze twebwe, atuganze, aze muri twebwe, ahe ubuzima ijambo ryawe kubw'ubwiza n'amashimwe y'izina ryawe. Haleluya, amen.